Hello my beautiful Nujas people, mumeze fresh. Natwe tumeze neza muri Nujas Entertainment. So ikaze n'ikaye mu kiganiro cyanya arico cyacu cy'umuziki n'abanyamuziki muri rusange. Ni kiganiro turashoboye ushoboye. Atwe tutwe tuzamakuru ya entertainment na showbiz, ariko kandi ino munsi mu gitondo cy'ino munsi twareka dufata umwanya twihanganishe baburiye ivyabo mu soko yo mu Kinindo iki nizi saga tugize imisi amasoko asha magarira asha vraiment ni twifatanije namwe iki niki ababuriye ibintu niki n'ayandi masoko yose yagiye asha kandi dukomeze kugira umutima ukomeye rugabo iki niki twige kuyibamo ariko Imana niyo nkuru kandi tubikora kandi korera ku mwanya wanyu yo rero nuko bimeze rero mwihangane kabisa. Ni inkuru y'incamugongo ku Barundi n'Abarundi kazi, ni inkuru y'incamugongo ku bakomersa n'abakomersante baba ariko bararondera ubutsima ubugari canke baba ariko barayiruka bashugurika barondera amakaye y'abana byento barasubira ku ishure ukaje usanga uronderero bugiye mwinkara urumva ko biba biri ibintu bimeze nabi. So mwihangane Imana ibabe hafi baremeshe kugira ngo ibintu bikomeze kuba bigenda neza cyane. Anyway, nitwa Jamura Fred MC Voice of the Money Mark Masterpiece Keeper Motivation the Champion who atojwe Animal Odezere umwami w'abagore muri kino kiganiro cyacu rero muze tubane tugira tugaruke ku ngingo zitatu, ariko kandi kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu neza reka tumanze twumvirize no video ya Mugani Desire and then ice dukaruka. Let's go. Bazo basuzugura bazo bamaramaza mpaka ibintu byo kwigira abana beza kwipendekeza mwihoma ko abartiste baba étranger bavuye hanze imisi yose birangira mubaye ridicule. Isambale kakawet ils ont rien à cirer. Ndababwira ngo teriosema ni muha gaciro ivy'iwanyu nabi wanyu mwipendekeze kubi wanyu n'abartiste biwanyu kuko naho mosuzugurana murashobora guhurira ahantu hose muraza aho muhurira mugasaba nikigongwe ubuzima bukabandanya na bado ni mwige guha gaciro ivy'iwanyu nabi wanyu tout simplement. Shauriye. Anyway, nkuko muyibonye ino video yavugishije benshi kandi nomwe mu ba living legend bamaze gukora byinshi muri music industry, ariko kandi ntibivuze ko kwihenda kuko tugerageje kuraba ino video yavuze ego ino video yavuze irakonta kubera ko vyagarutswe ko n'abantu benshi cyane ku bantu bategura ibiteramo ibi vyavuye kuri saga ya HARMONIZE yaje mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu gisagara cyo mu Gitega. Mwarabonye saga zabaye no kuva kuri aya horo gushika bo ino video ifitanye isano na bijya bintu tukunda kuvuga ati gukunda ivy'iwanyu nivyo bitanga gaciro ku baririmbyi bagiye batandukanye. Gukunda ivy'iwanyu, gukunda abaririmbyi banyu, gukunda inani zanyu nivyo bitazo donc bazoguma babagaye siko. Ariko ikintu nabonye cyo kuvuga ngo ujya mukobwa ngo yaragiye kumusoma, ariko ujya mukobwa yaragiye gutanga info nkuko mwabibonye byandikwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Ujya mukobwa yaragiye kumuha info HARMONIZE ntiyaragiye kumusoma. Nuko nyene tubona ama negativity ama positivity tudashobora kuyavugako menga tubadugije siko. Ujya mukobwa yaragiye kumuha info mu gutwi and then birahera muhishugwe birahera ntiyaragiye kumusoma komtere nkuko abantu babivuze, ariko kandi vyavugishije abantu benshi. Ino video ya Big Fizzo bientôt mberazo bari hano muri Rumonge Summer Time, ariko nagira ngo tugaruke ku iki kintu cyo gukunda ivy'iwacu. Turavye show yabaye ku munsi wa gatandatu ya HARMONIZE tugaca turabana kigengi sama comedy yabaye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri Mercedes Office hano i Bujumbura. Warabonye kari full success ugerageje kuraba n'ibiciro byo kwinjira n'abantu kuntu bitabira n'izini igiteramo cyari gifise birerekana neza na neza ko vyari bijyo, kandi nta n'umunyamahanga wo muririmbyi yarimo. Ego ujya Axel ntiyari umutumire, ni Sarbi yaramuhamagaye kuri stage nk'ibisanzwe indirimbo imwe Ropero c'est normal sivyo. Ariko twabonye abakomedie bo ngaha mu gihugu cy'u Rwanda nibisanzwe kuko nubwo bataza King Sama comedy yujuje. Rero iki kintu rero twovuga ngo ni gute twige gukunda ivyacu kuko ivyacu ntawe uzobidukundira. Ni kuvuga ni ivyacu ntawe uzobidukundira, dutegezwa kuvyubaka, dutegezwa kubikunda, dutegezwa kuba in your fair fox runani rutamenwa mu baririmbyi n'abakiniye
kuko uzoja gukunda uwa hariya werekane kuri kuragirane mugabo mugani wa Big Fizzo muguwo ngaha muzohurira no mukabare muzohurira muri show muzohurira hehe muvugane iki niki muguma muhurira kuri ryazina ko muri abarundi canka abarundi kazi muguma muhurira kuri ca kintu muri abaririmbyi canka muri abaririmbyi kazi kijya kintu yavuze nico sisiya kubera ko Big Fizzo numwe mu ba living legend bamaze imyaka itari mike muri music industry naho yawukwefye wakige hariya ariko ntibisiguye neza neza katabona ama insolita reka ikintu cyo gukunda ivyiwaje babigarutse kari abantu benshi ariko kandi twashaka kugishimangira twama tubivuga mu biganiro bigiye bitandukanye vyinshi twama tubigaruka ko turi benshi bro kugira ngo ibi bintu nibize biraba abanyamahanga nta femu bakura hariya iyo baba bavuye baza bagaragara bro mu ndege baba nta femu bazana baza bagaragara nico gituma bariko barajijuka bariko barabona ati dukeneye gukunda ivyiwacu mani amasho ya 50 boyariha sikuvuga ngo na mahera baritinya kuri boyariha bro ariko kubera bariko barakunda ivyiwaba big shout to Wiki Gang Summer Comedy imwe mu masho atabura abantu kubera ko speciality azana n'iki n'igituma abo bantu baza hari ibintu bituma abantu batoza n'igituma abo bantu boza n'ivyo rero ariko iyi twano pero sasa bagashaka kuyigira kiri ni Axel kuva mu gihugu ca Benin ndetse na Salbi kuva mu gihugu cacu cy'u Burundi aho bakoze ndimo yitwa Ropera ariko bashaka kwigira nini mu media twagiye kuza mwarabibonye neza barabitangaje ariko kandi twabonye big performance te ubwoba ya Ropero muri Messages Office ku munsi w'Imana bro na Axel bro batanze ivyishimo yitwa Ropero irabakorera maji bro ihindura ikirere bro cha show man Ropero ubundi bakivuga barayijudginga kubera ko kuri YouTube ntiyaronse visibility nyinshi ariko ugerageje kuraba indirimbo yipimira muri public bro raba ukuntu abantu bakira public y'indirimbo bro raba ukuntu abantu baryohewe kubera indirimbo bro raba big performer bagize raba uburyo yakiriwe niho ubona success y'indirimbo bro apana kuvuga ngo urumva ngo ntiyaki ngo bimeze uko no raba uburyo abantu bayakiye bagiye gukora media tour mu bihugu bigira kuri 4 Burundi Bujumbura ndetse no muri Nairobi Kenya ndetse no muri Benin ndetse muri Lagos Nigeria man kuri umuziki wanyu muri local mushe international bro umuziki mwiza ntibawurabira ku ma viewers yaba bawurabira ku ma viewers uriya w'igitega bare abadomina ariko ntibivuze ivyo bro ya muziki bawurakura ama views ari abana bafite ama views menshi kabisa ariko umuziki wabo uri mwikara niyo mpamvu umuziki mwiza no muziki uri presentable uboneka muri public neza cyane niyitwa Ropero sasa bagiye kwigira nini ariko kandi mu kurangiza ikiganiro nongeye guhuza abantu bose bari mu bihe bitoroshe y'amasoko kubura ibigiye bitandukanye mu byo bari batunze canke iki n'ukuri Imana ibabe hafi ibaremeshe nkanuje tame turatanze mpore kabisa ku bantu bariko baraca muri no bihe bitoroshe sibo bonyene kuko natwe biradushikira kuko niho dusumira niho tuja kurondera ivyo kintu byose si jewe ariko hashobora kuba hakorera mwene wacu canke mu vyaranje canke mama canke papa byose biratugaruka ko rero twihanganira hamwe twese nk'abarundi kazi Imana izobikora hasta la vista zimwe mu biganiro bigiye bitandukanye mwakoze